abigisha bo mu ntara ya Rumonge yose uko ingana nta numwe yigeze ahabwa urwo rupapuro ruranga uko bakoze nuko bigenjeje mu mwaka wa 2022 ushira wa 2023 urupapuro bita bulletin de notation nkuko bishikirizwa na bamwe muri abo bigisha gushika uyu munsi ntibazi gituma batahawe izo mpapuro nkuko vyahora mu gihe rero ibijanye no kongerwa umushahara kuduzwa igarade n'ibindi vyahora bikorwa hisunzwe izo mpapuro bita bulletin de notation abo bigisha bo babona ko umwaka wa 2022 ushira wa 2023 ushobora kubabera impfa gusa. Ebwe abigisha bo muri province Rumonge DPE Rumonge hari umwaka ata bulletin de notation aduhaye 2022-2023 umwaka twente badukora siko bavyoye basanzwe DPE baramukuru yohasuye cyace bigumuko ariko bahindurangira amaze hasi system bashira muri nouveau system ubu turabaza ntituwe niyo umuntu azogira reclamation isanzwe desira yagije umwaka twe turana ko azoba impfa gusa. Mu kababaro kenshi abo bigisha bavuga ko bariko bararenganywa kuko naho habaye impinduka mu buyobozi bw'indero ico gikorwa cari gisanzwe gikorwa buri mwaka mbere ku bwabo n'ubu bakavuga ko kiba carakozwe iyo hataba gusamara kw'abayobozi b'indero. Byabaye muri province yose ni province Rumonge mugabo muri Rumonge kubera bama bagira abantu vy'amanyanga sinzi ko kuba inkombe ahandi mu zindi ntara ngo barabakoze ararose na bulletin de notation ariko turabona ko twarenganijwe n'abo kubera ubwigito bw'abategetsi b'indero mu Rumonge kuko n'uwo mudete ubundi yari aharoye yateza gushika araba kurikirana ati eski barabayinote barakora yewe bituma vyadutangaje kubera amanyanga yabo. Amakuru ava mu bigisha baho mu ntara ya Rumonge abandanya amenyesha ko baheruka no gutangazwa n'ingene bagiye babona babaha izo mpapuro z'umwaka wa 2024 uheze mu gihe iz'umwaka wa 2022 ushira wa 2023 gushika ubu atana gakuru kazo bafise. RPA twarondeye umuyobozi w'indero mu ntara ya Rumonge kugira agire icyo ashikirije kuri ico kibazo cabo bigisha ariko telefone yiwe yahamagara akabura uwitaba.